Muraho neza tubahaye ikaze hano kuri TVSN Ivan kugira ngo dukomeze tuganire. Ubu turi buze cyane kwibanda ku gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kuganira ku bikomeje gukorwa n'imbonerakure aho mu gihugu cy'u Burundi. Ni ku munsi wa kabiri itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ni Ivan kuri mikoro kugira ngo nkomeze mbaganirire ku birimo bibera nonaha mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu mugoroba ku wa kabiri mu gace ka Cibitoki mu ntara ya Bujumbura Meri, aho ku ibarabara rya 14, 15 na 16 nibyo tugiye kuganira. Rero tubahaye ikaze kandi tunabasaba ko mukomeza gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana namwe aho isi iriko iratujana. Ubu rero mu gihugu cy'u Burundi niho tugiye kwibanda cyane, ariko kandi mbere y'ibyo reka twongere tubabwire yuko nyuma yo mu gihugu cy'u Burundi, reka tubabwire yuko hano muri Amerika Perezida Biden kuri uyu wa kabiri yemeje itegeko ryima uburenganzira abimukira guhabwa ibyangombwa mu gihe baba bamaze kugeramo ahangaha, n'abandi nabo bakaba bashobora kutemererwa kwinjira ku mupaka w'amajyepfo uhuza Amerika na Mexique. Ibyo kandi bikaba byamaze gufatirwa icyemezo gusa, ariko benshi bakavuga yuko ngo byaba ari impamvu ya politiki gusa. Kandi reka tubabwire yuko na Sergio Lavrov nawe havuye mu bihugu bya Afurika nk'igihugu cya Guinea ndetse n'igihugu cya Congo Brazzaville, ubwo yarimo akomeza imigenderanire y'Uburusiya n'ibyo bihugu, ndetse akaba yanashimiye cyane perezida w'igihugu cya Congo Brazza ko yuko we ashobora kumva cyane impamvu y'Uburusiya mu ntambara na Ukraine, mu gihe uyu perezida yagaragaje yuko Ukraine irimo ari inyungu, intambara Ukraine yinjiyemo ari inyungu zo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo rero bikaba byavuzwe na Lavrov ushinzwe imigenderanire n'amakungu w'igihugu cy'Uburusiya. Reka kandi tubabwire yuko nanone nyuma y'ibyo umukuru w'igihugu cya Ukraine yitezwe kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'Ubufaransa, ubwo hazaba agiye kugirana ibiganiro na Emmanuel Macron umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ibyo nyuma y'ibyo nanone biritezwe yuko yongera kandi kuzakubitira mu Bubiligi ndetse akazaja no muri Saudi Arabia. Reka rero tugaruke mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kuba nabi nk'uko twari tubibabwiye, bikavuga yuko rero imbonerakure zimaze gukora ibintu bikomeye cyane aho ngaho ku ibarabara rya 14 n'irya 16 ndetse na 15 aho ngaho i Burundi mu ntara ya Bujumbura Meri. Bikavuga yuko rero hari kuri uyu wa kabiri itariki 4 aho imbonerakure zagaragaye ku mubare mwinshi cyane uteye ubwoba aho mu Cibitoki kuri ayo mabarabara atatu ya 14, 15 na 16, ngo zikaba zari zifise intwaro zikomeye ndetse na bimwe vy'amaradiyo bama baritwaza. Bakavuga yuko rero izo mbonerakure ngo zariko zirakijura, ngo kandi akenshi zarimo zikora umusako w'intwaro ngo zoba ziri kuko zirabarizwa muri iyo komine aho turi mu Cibitoki mu ntara ya Bujumbura hasi mu gisagara. Bikavuga yuko rero izi mbonerakure zagaragaye muri ako gace ngo ndetse n'abantu bakaba bimiriwe, nta muntu n'umwe wabashe gusohoka. Aya ni amakuru dukura ku kinyamakuru gikorera i Burundi kigenga, bikaba bivuga yuko ari ibintu bikomeye cyane muri ico gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero izo mbonerakure zageze mu ntara aho ngaho mu gace ka Cibitoki zikimira abantu bose, ngo ndetse n'usohotse agahita asubizwa mu nzu bwango na bwango byihuta cyane, naho ubyanze nawe agakorerwa ibyo imbwa zibonera ku mugezi. Ibyo ngibyo rero niko byabaye kuri uyu mugoroba i Burundi aho ngaho i Bujumbura mu gace ka Cibitoki ku ibarabara rya 14 na 16. Gusa kandi ivyasatswe aho muri iyo komine n'ubu ntibiramenyekana, ngo yuko abanyagihugu batanze ayo makuru baravuga yuko nabo batazi kiri inyuma y'uwo musako, ahari nta wamenya ibohorwa cyangwa se
itotezwa rikomeje gukorerwa abarundi n'imbonerakure ibyo vyo rirakomezwa nk'uko nanone akenshi wumva ni runaka yashimuswe, abandi bagiye, abandi bishwe, abandi bagatogwa ari ibiziga. Ivyo nibyo biteze kubona mu gitondo aho buri bukere. Ivyo rero bikavuga yuko rero imbonerakure muri icyo gihugu cy'u Burundi zirimo zikora ibintu bikomeye cyane mu gukijura ndetse no kwica abanyagihugu aho mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo rero nibyo bikomeje kuvugwa aho mu gihugu cy'u Burundi, aho bikaba ari mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Cibitoki. Gusa kandi saho gusa turerekeza no mu Kanyosha muri quartier ya Kajiji, aho naho bivuga yuko ibintu bikomeye cyane. Quartier Kajiji ikaba nayo yatewe n'imbonerakure kuva ku cyumweru, aho zasanze umuntu warimo wicururiza ibye muri farumasi agakubitwa ndetse agahakwa kwicwa. Biravuga yuko izo mbonerakure zarimo zirakijura muri ayo masaha, aho zasanze uyu mwene wabo w'umurundi arimo arakora ibyo akazi ke kamusaba gukora, hama bagafata bakagira ko bagakubita uko bishakiye. Ivyo rero niko vyagenze kuri uwo munyagihugu wo mu ntara ya Kanyosha, nawe yakubiswe agahakwa kwitaba Imana. Ivyo rero bikaba bivuga yuko ari ibikorwa vy'imbonerakure, bikaba biteye ubwoba cyane, aho tuza kumviriza umukuru w'umugambwe wa Sahwanya Frodebu ivyo ariko araza kubivugaho. Ivyo rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane, mu gihe abarundi bitoreye inzego mugabo zikaba arizo ziriko zirahonyanga abarundi n'agateka kabo. Ivyo ntitworeka kuvuga ku ihohoterwa ndetse n'ishimutwa rya bamwe n'ayicwa rubozo n'iborezwa igufa rikomeje kugaragazwa n'imbonerakure ku mfungwa zikomeje gutakirwa ariko zikabura abazitabara. Ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane muri ico gihugu c'u Burundi. Ibi rero bikaba bivuga yuko izo mbonerakure nyuma yo gukijura mu Kanyosha ubu habaye muri komine Cibitoki, gusa kandi biravamo bikaba bitaramenyekana. Gusa kandi tubabwire yuko nyuma yo mu Kanyosha ibintu vyaje gukomeza kuzamba. Amakuru dukura kuri RPA akaba avuga yuko iyo farumasi yitwaga Twiteho Amagara. Iyo farumasi rero abayicuruzamo bakaba baragiriwe nabi n'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane, bikavuga yuko izo mbonerakure zitabikora vyonyine, ahubwo ngo ziba ziri kumwe na bamwe mu bayobozi bitorewe n'abanyagihugu. Bikavuga yuko bamwe mu bayobozi harimo uwitwa Vincent Ndikumana wari uyoboye icyo gitero cyakubise zigahakwa kwica umunyagihugu warimo aracuruza aho mu ntara cyangwa se mu gace ka Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Ivyo rero Sahwanya Frodebu ikavuga yuko ivyo bintu CNDD mu gihe yobandanya ivyo myitwarire yayo ngo bishobora kuyiviramo akarambaraye. Bikaba bivuga yuko rero ibi ari ibintu bigoye cyane kubona CNDD FDD iriko iragenza abanyagihugu uko onye. None bizogenda gute? Ni ikibazo dushobora kwibaza, kuko harazwi yuko inama zisanzwe zikorwa aho Bujumbura cyangwa se no handi mu gihugu, uhereye mu majyepfo, amajyaruguru, ibumoso n'iburyo bw'icyo gihugu, inama z'igisirikare zama zateranye buri munsi, ariko n'ubu bikaba ari ibanga rya gisirikare. Ese zaba ari impamvu zo kugira ngo babashe gutera abenegihugu ubwoba? Ni ibintu tuzakomeza gutohoza, ariko kandi tubibutse yuko ari impamvu imwe ishobora gutuma ari ukugira ngo bacecekeshe abenegihugu. Ivyo rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Guverinoma ubwayo ikomeje gusabagiza abaturage bayo. Leonce Ngendakumana aravugira ati ibintu byaraduze ibeki, abantu baricwa, abandi baranyuruzwa, abandi baricwa bunyamaswa, abandi barashimutwa, ibintu biragoranye. Ibiturire bimaze kuba ibintu biteye ubwoba mu gihugu, abandi baromogwa mu vyabo. Ivyo ni ibintu bikorwa n'intwaro ya CNDD FDD. Ni mu gihe vyobandanya gutyo rero CNDD FDD turazi aho yavuye. Ntabwo CNDD yapfuye kubaho gusa, nahubwo turazi inkomoko yayo. Ivyo rero nivyo Leonce Ngendakumana yashikirije. Bikaba rero bivuga yuko ahamagarira abaturage
b'abarundi guhagarara amagabo kugira ngo intwaro ya CNDD n'imbonerakure idakomeza kubica uko yigombeye. Ivyo rero nivyo bintu biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi, gusa kandi tukaba dusaba abarundi kwihangana no kumira amagabo kugira ngo iyi ntwaro ya CNDD yoye kubatwara ahubwo ibasige amahoro. Ivyo rero bikaba hari ibyo umuntu wese ashobora gusabira abarundi. Rero niko bimeze aho mu ntara ya Bujumbura. Reka kandi tubabwire yuko hari uwundi waraye urashwe uyu munsi aho ngaho turi muri Makamba mu majyepfo y'igihugu, aho bavuga yuko hari umusore warashwe ubwo igipolisi cyajaga gufata abamotari bakora basanzwe bakora akazi kabo. Muribuka yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abanyagihugu kwihangira imirimo no gushaka imirimo bakora. Abo rero barimo bakora imirimo yabo, gusa kandi baza kumishwamo amasasu n'igipolisi cy'i Burundi. Bikavuga yuko rero muri iryo mwishwa ry'amasasu, amasasu menshi yafashe uyu musore mu mutima agahita yitaba Imana. Ivyo rero bikaba ari inkuru ibabaje cyane. Igipolisi cy'u Burundi kikaba aricyo cyabashe kumuhitana, nayo ababurizwa igufwa n'abandi bakomeje gufungwa nta mpamvu bakaba nabo ari umurengera muri ico gihugu cy'u Burundi. Bityo rero igihugu cy'u Burundi bikaba bivuga yuko ubu cyaba kigeze ahatemba. Ibi rero bikaba hari amakuru dukomeje kubatohoreza ndetse no kubabwira ibintu biratambuka umunsi ku munsi mu gihugu cy'u Burundi. Ko rero harimo anyuragira mu gihugu cy'u Burundi, hayandi mu kanya turaza kongera kubaganirira kubikomeje kuba nanone muri Kongo, Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, naho turaza kongera kuhagera mu kanya tubabwire ku ntumwa uyu munsi zari kwa Kamere ubwo zamushikirizaga ikirego cy'amahoro makeya mu ntara ya Kivu y'Uburasirazuba cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Izi ntumwa zari ziyobowe na Jeannette, zikaba rero zashikiriye umukuru w'inama nshingamateka kumubwira yuko ikibazo cyabo kimaze kuba indengakamere. Ibyo rero Kamere nawe akaba yabemereye yuko ari buze kubiganiriza umukuru w'igihugu kugira ngo babirebere hamwe uburyo kibabitorera igisubizo. Ni amakuru turi buze kongera kubaganirira mu kanya. Gusa kandi igihugu cya Zimbabwe nacyo gihamagarira abaturage bacyo nabo kujya mu mirimo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ni Ivan kuri TVS.